turi kwigenekerezo rya 2025 ruhuma umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1997 neza na neza saa 11 z'igitondo. Abagabo bakora muri police de sécurité publique basesekaye ku rwo rwa secrétaire exécutif w'umugambwe Frodebu aho yaba muri quartier Kigobe mu gisagara ca Bujumbura. Bahise bamuhagarika basaka inzu yiwe yose batwara ordinateur n'amadokima yose yari muri iyo nzu. Yahise ajanwa gufungirwa kuri poste de police de la sécurité publique mu Kigobe. Amnesty International yahise imutabariza aho yerekanye impungenge ko ashobora kuborezwa igufa. Uyu mugabo yarapfungiwe mu Kigobe ntawe arazi ko mu myaka 6 izokurikira yashobora kuba umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ndaguhaye ikaze mu nkuru ya President Domitien Ndayizeye. Muri iyi video ntuza gusangamo Ndayizeye gusa, uraza gusangamo n'abandi ba President nka Mekiro Ndadaye, Sylvestre Ntibantunganya, Pierre Buyoya na Petero Nkurunziza. Uraza kumvamo kandi n'abagize uruhara mu guhuza abarundi, aha twavuga mwari mu Julius Nyerere na Nelson Mandela. Si ibi gusa, muri iyi video uraza no gusobanukirwa urugendo rurerure abarundi bakoze kuva mu ntambara yakurikiye igandagurwa rya President Mekiro Ndadaye gushika ku masezerano ya Arusha yatewe ku mukono ku igenekerezo rya 2028 Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2000. Ewe Domitien Ndayizeye umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ndarahiye imbere y'abarundi bose bo bene igihugu ko ntazodohoka ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa nshingiro mfata kibanza n'ayandi mabwirizwa. Kugira dutahure neza urugendo rwa Domitien Ndayizeye, turahera mu buraruko bw'u Burundi neza na neza ku mutumba Murago hafi y'igisagara ca Kayanza ku igenekerezo rya 2 Rusama umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1953 niwo musi yavuka. Ntiyavukiye mu muryango ukenye kubera ko se wiwe Simoni Ntawomvukiye yari umudandaza mu gisagara ca Kayanza. Domitien yakuze afise impwemu yo kurondera, akaba yaradandaje utuntu dutandukanye, ariko hampande yibi yakunda n'ishure ryahavuye rimutandukanya n'imbeho yo mu Kayanza maze amanuka i Bujumbura. Aho i Bujumbura yize kuri École Technique de Kamenge aho yakurikiranye ibijanye n'umuyaga nkuba kugira mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1971. Mu mwaka wakurikiye mu gihumbi kimwe n'amajana 1972 Uburundi bwari mu mwijima, hicwa abahutu benshi na cyane cyane abari baciye ubwenge. Nk'abandi bahutu bariko barahunga ububwicanyi, Domitien Ndayizeye nawe ntiyasigaye inyuma, yahungiye mu gihugu c'Ububirigi ari naho urugendo rwe rwa politike ruza gutangurira. Muri iki gihugu Domitien Ndayizeye yahavuye anyugwa n'ivyumviro by'umuhari Mouvement des étudiants progressistes Barundi MEPROBA, umuhari w'incabwenge z'abarundi zari zahunze igihugu guhera mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 1965. Uyu muhari washira imbere ivyumviro vya Marxisme-Leninisme ivyashimishije Ndayizeye maze awinjiramo ku mugaragaro mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1974. Uyu muhari MEPROBA ni wari mu Bubirigi gusa, wari uhari no mu bindi bihugu vya Buraya, hatovuga mu Butaliyano, mu Budagi, eka no muri Afrika, hatovuga mu Rwanda, Tanzania, Zaire n'ahandi. Mu Bubirigi nubwo Domitien yari yinjiye muri MEPROBA, yari no kwishuri aho yabandanije bimwe yiga kuri ETS Kamenge, ndetse aronka diplome yavyo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1979. Diplome yaronkeye kuri Institut d'enseignement professionnel de la ville de Leze mu gihugu c'Ububirigi. Muri iki gihe kandi Domitien Ndayizeye yisanze muri komite centrale ya MEPROBA, amabanga yamutumye yinjira muri politike vya nyavyo. Politike rero nayinjiyemwo gute? Nuko ndi mu Bubirigi narinjiye mu muhari bita Mouvement des étudiants progressistes Barundi, MEPROBA. Yari organisation y'abarundi abahutu hanze, yaje juste avant biziga evenement za 72. Hanyuma bashinga ntoze ubundi mugwi bita INEBA, hama baragera bamwe bacika MEPROBA. Aba MEPROBiste rero n'abantu babona yuko ikibazo cy'u Burundi atari uniquement ethnique. Abo rero nibo jewe naciye njamo, niho twaciye dutangura gusoma ibitabo kubera yuko yari wari umuhari uri communisant socialisant. Twarasoma ibitabo byinshi by'abare nine bya narabisomaguye kweri narabisomye byinshi. Icyo wisanga muri politiki ngari oya kugira ngo twumve la logique y'ukuntu igihugu gitwagwa neza, witaho abanyagihugu
n'ukugene na wewe ushobora kuryoherwa utunze mu banyagihugu nabo nyene batunze. Jewe ako kantu karamfashe rero hama ndevuriwa muri abo gushika aho ngera muri komite centrale yabo. Imbere yuko ntaha nari responsable y'ivyerekeye finance na affaires sociales, hanyuma mvaho ntaha mu Rwanda. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1981 Domitiano Ndayizeye yavuye mu Bubiligi afata yerekeza mu Rwanda. Muri kino gihugu yahahuriye n'abandi bahutu bari barahunze ubutegetsi bwa Bujumbura, harimo na Melchior Ndadaye yipfuza gutaha mu Burundi kwigisha abanyagihugu, na cyane cyane ko yarazi ko urugamba rwa demokrasi badashobora kurutsinda mu gihe batari indani mu gihugu. Iba bari muri Meproba harimo na Domitiano Ndayizeye nibigeze babihurizako. Ndadaye yari umuntu charismatique rero ndakubwira, yari umuntu très pratique, kandi je namutahuye nciye mu byo twakunda kuganira. D'abord je ntibyari kungura kuko yari umuntu afise une vision socialiste mu gifaransa niko umuntu yovyita, no kuvuga babandi baraba cyane ineza y'abanyagihugu imbere y'ineza yabo. Ni vision philosophique y'ico gihe. Twebwe rero muri wa muharime proba nakubwira twarabihurizako. Ico tutahurizako ni iki? Nuko we yagira ati jewe muri aya matora ngomba kuza gusigurira abarundi iki kintu. Natwe muri Mepora tukavuga tuti wewe igihe ntikiragera. Hariho ayandi mastrategie twebwe twari dufise atari yo kugwana ariko yo kurindira kugira ngo abanza kora ico bitari mouvement de masse etc. Ariko bakavuga ati jewe nzobabwira bazobyumva. Twebwe rero kubera yuko twabibona turi Buraya, we yarabibona, yarafise abantu certainement babimubwira. Alors niho we yaheba kuguma mu Rwanda, ahubwo carataha i Burundi kugira ngo aje mu bandi banyepolitike abasigurire. Ndadaye rero yari umuntu très charismatique, rero nico yabibonye imbere ya twese. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1992 President Buyoya yemeye imigambwe myinshi, hatunganywa amatora yahavuye atsindwa n'umugambwe Frodebu, umugambwe wari washize imbere Melchior Ndadaye. Ku igenekerezo rya 10 mu Kakaro umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1993 Ndadaye yashinze leta y'ubumwe, leta yari irongowe na Sylvia Kinigi yakomoka mu mugambwe Iprona. Domitien Ndayizeye yagenye kuba umuyobozi w'igipolisi kijejwe ikirere n'imipaka, Police de l'air des frontières PAF. Ariko harakagwi k'abasirikare b'abatutsi baterekwa President w'umuhutu kuba yotwara igihugu cy'u Burundi. Aba nibo baje kugandagura President Melchior Ndadaye ku igenekerezo rya 21 Gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1993. Uyu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1993 waheza abarundi bari mu marira n'agahinda, ndetse mu mwaka wakurikiye igihumbi kimwe n'amajana 1994 Uburundi bwabuze undi mu President Cyprien Ntaryamira. Uyu nawe yapfiriye mu ndege ya President Juvenal Habyarimana. Indege yarashwe ku mugoroba w'igenekerezo rya 6 ndamukiza w'uyo mwaka, igihe yari kiragerageza kururukira ku kibuga c'indege ca Kanombe. Iri raswa ry'indege ryatangujeho nyabwoko ku bwoko bw'abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda, aho bivugwa ko hishwa bangana n'umuliyoni mu kiringo c'amezi 3. Ibi bihugu bibiri bivukana byose byisanze mu marira n'agahinda atagishobora guhoza ikindi. Inkotanyi zari zatanguje urugamba rwo kubohora u Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1990, zahise zifata igihugu cyose maze zihagarika ubwicanyi bwari ko buraba muri Kigali no mu ntara. Nayo mu Burundi Sylvestre Ntibantunganya yahise afata uburongozi, atwara igihugu mu bihe bitari byoroshe na gatoya, aho abarundi bari ko baratemana bazizanya ubwoko.
nubwo Silvestre Ntibantunganya ariwe yatwara igihugu, ariko mu by'ukuri ubutegetsi bwe bwari bufise aho bugarukira. Muri Ruhuhuma umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1995 Perezida Ntibantunganya yatumye kinama shikiranganje. Abashikiranganje babiri bava muri Ipona baranze kuyitaba, maze Perezida ahita asohora itegeko ryo kubahagarika mu mabanga. Ibi Ipona vyarayishavuje, yitishira igitutu kuri Premier Ministre Anatole Kanyenkiko imusaba gutanga imihoho. Uyu yumviye umugambwe akomoka akatanga imihoho, maze asubirizwa na Antoine Nduwayo wa defanda canke agashira imbere inyungu za Iprona kurusha Anatole Kanyenkiko. Kuri ubu butegetsi bwa Perezida Ntibantunganya, Domitiano Ndayizeye yari umuyobozi akomeye, akaba ariwe yarajejwe ibijanye na documentation hamwe na immigration, akaba kandi yari mu bagize uburongozi bw'umugambwe Frodebu. Ni muri iki gihe kandi yahagarikwa n'igipolisi, maze apfungirwa mu mpimba amezi 13 uyagirizwa gukorana na CNDD, umuhari w'ikirobere wagwanya ubutegetsi urongowe na Leonard Nyangoma. Inyuma y'amezi ane Domitien Ndayizeye yavuye mu ibohero, Perezida Ntibantunganya yahiritse ku butegetsi. Iprona yagumye icungiye hafi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Buyoya, na cyane cyane abayobozi b'umugambwe Frodebu harimo na Domitiano Ndayizeye yari secrétaire executive. Kwigenekerezo rya 22 Ruhuhuma umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1997 Domitien Ndayizeye yongeye guhagarikwa. Hari saa 11 z'igitondo aho abapolisi bo muri sécurité publique bagira ku muhani we wari mu Kigobe. Aba baje bavuga ko baje kurondera document Domitien Ndayizeye yarabitse, document zashobora guhungabanya umutekano w'igihugu. Basatse inzu yose, batwara inyandiko zose zari muri iyo nzu, batwara amadiskete, ordinateur, nawe bagenda bamutwaye. Amnesty International yahise ishira igitutu ku butegetsi bwa Perezida Buyoya, banasaba n'impamvu zatumye Domitien Ndayizeye yahagarikwa. Mu minsi 5 yakurikiye, Amnesty International yatangaje ko Domitien Ndayizeye yarekuwe, ariko kandi akaba yaborejwe igufa n'inzego z'iperereza aho yari apfungiye mu Kigobe. Ibi byose byashika mu gihe Uburundi bwari mu mvururu zari zatewe n'igandagurwa rya Perezida Ndadaye. Ibihugu byo mu karere byari bihangayikishijwe n'iki kibazo cyo mu Burundi. Mwarimu Julius Nyerere yari Perezida wa Tanzania yiyemeje kunywanisha abarundi. Yahamagaje imigambwe ibiri, Iprona yaserukiwe na Charles Mukasi hamwe na Frodebu yaserukiwe na Jaminani, maze bose bahurira imwanza mu gihugu ca Tanzania. South Hall na Bentley mu gitabo cabo basohoye mu mwaka w'ibihumbi 2005 bacita An African Peace Process, Mandela, South Africa and Burundi. Bavuga ko ibi biganiro vya mwanza vyagize intambamyi ya mbere mu guhuriza ku kibazo c'imigwi y'ikiroberi yagwanya ubutegetsi bwa Bujumbura. Iprona yashaka ko Frodebu ikumira kandi gatera ivyatsi imigwi yagwana, ariko Frodebu biravyanka. Uyu mugambwe Frodebu wabona ko iyi migwi y'ibirobera atarabicanyi canke abagizi ba nabi nkuko babonwa na Iprona. Frodebu yabona ko atantambwe nimwe y'amahoro Burundi buzigira butera mu gihe cyose imihari zo kumigwa. Perezida Nyerere yashigikiye kino ciyumviro ca Frodebu, maze asaba ko ino mihari yo hamagagwa ikajana yo mu biganiro vy'amahoro, ariko Iprona yaravyanse. Byose byaje kugwa mu mazi igihe Pierre Buyoya yatembagaza ubutegetsi bwa Silvestre Ntibantunganya. Perezida Nyerere byaramubabaje, maze ahamagaza inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere. Inama yabereye Arusha muri Tanzania kwigenekezo ya 31 mu Kakaro umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1996. Nyerere yumvishije Perezida Kagame na Perezida Museveni ko bofatira Burundi bihano ruhasha. Muri iyi nama ubutegetsi bwa Buyoya bwafatiwe ibihano by'ubutunzi, igihugu cy'u Burundi kibanyamwigendako, na cyane cyane kwishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya na Leta z'Ubumwe za Amerika nabo bari bahagaritse imfashanyo yagenerwa Burundi. Muri Myandagaro umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1997 Nyerere yongeye kugerageza, yahamagaje imigambwe yose yo mu Burundi mu biganiro by'Arusha, ariko guverinoma ya Buyoya yanse kubyitaba. Ariko ubutegetsi bwiwe bwakomeje gushegeshwa n'ibi bihano, maze muri Ruheshi umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1998 yemera kwitaba ibiganiro byabereye Arusha. Ibiganiro byahuje imigambwe, leta y'u Burundi hamwe n'inama nshinga amateka. Kugeza iki gihe Perezida Nyerere yari umuhuza adasanzwe, umuhuza ari yiyemeje
gutorera inyinshi ikibazo c'abarundi, ariko yarahangayikishijwe no kubona imigwi yagwana y'abahutu itari muri ibi biganiro. Uyu muhangayiko wiwe wanatuma bamwe na cyane cyane ku ruhande rwa Iprona, uruhande rutere ku biganiro n'abaroberi, babona Nyerere nkaho umenga ashigikira abahutu cyane. Nubwo yarari muri urugamba rwo kumvikanisha abarundi, yarafise n'urundi rugamba rw'ingwara yagendana, ingwara yahavuye inamutwara ubuzima kwigenekereza rya 10 gitugutu umwaka w'igihumbi 1999 amaze kwitaba Imana. Yasubirijwe na Nelson Mandela Madiba. Mandela yaje afise ingufu zidasanzwe, yereka ibihugu vya Buraya na Amerika ko ikibazo kigeze gutora umuti byanka vyakunda. Yaberetse ukuntu abarundi barushe, ababwira ati harageze ko nabo baronka amahoro. Ibi bihugu rutura byaramwumviye vyemera kumushigikira. President wa Amerika w'ico gihe Bill Clinton yanamyemereye kuzoba hari umunsi amasezerano y'amahoro azoterwa ku mukono, kandi niko vyagenze. Kuri Mandela nta gufyina kwarimwo, yakarira impande zose akababwira ko atamwanya wo gutakaza afise mu gihe abarundi b'inzira karengane bariko barahatikirira. Yasaba impande zose kurengera inyungu zabo bagashira imbere inyungu z'u Burundi. Mandela yavuga ko amasezerano y'amahoro ategerezwa guterwa ku mukono vyihuse, maze amaraso y'abarundi agahagarara guseseka. Mbere yihaye itariki ntarengwa igenekerezo rya 28 Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2000. Hari benshi babona ko bidashoboka, kandi hari ibimenyetso vyerekana ko bigoye gushoboka, bishobotse naho bikazoteba. Mandela yakoze ibishoboka byose, akora ijoro n'umutaga kugira abarundi basinya amasezerano y'amahoro bitarenze itariki yari yihaye. Ukwezi kwa Myandagara k'uwo mwaka w'ibihumbi 2000 kwatanguye atacizere gihari ko ryasango rizogira amasezerano y'amahoro yasinywe. Imigambwe yegwana y'amasezerano ntiyari bwahurize ku bintu bimwe bimwe, nk'akarorero uzoba president mu kiringo c'imfata kibanza, hakaba kandi no kutumvikana kugushira ibigwanisho hasi kw'imigwi yagwana. Impungenge zagiye kwiyongera igihe President Buyoya yahagarika urugendo yari afise rwo muri Afrika y'Epfo, aho yaragiye kubonana na Mandela. Urugendo yoba yarahagaritse mu gutinya ko yohava hirikwa ku butegetsi. Imisi ibiri imbere yuko ryasango rigera, Mandela yongeye kuganira n'imigambwe 19 yategereza gusinya amasezerano. Iyi migambwe yari mu migwi ibiri, G7 na G10. Kugeza iki gihe hari abatari bwemere gusinya amasezerano, na cyane cyane imigambwe imwe yava muri G10. Aba bavuga ko batinya ko bishitse bakemera gusangira ubutegetsi n'abahutu bizohava bibahindukirira, bagakorerwa genocide nk'iyabaye mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi 1994. Ibi Mandela ntiyabitahuwe, yakoresha filozofi y'ubuzima bwiwe mu kubereka ko udasinya amasezerano kubera wizeye wo mwahora muhanganye, ahubwo kubera mutegereza kubana kandi mukabana mu mahoro. Yabereka karorero k'abamuhohoteye muri politiki ya apartheid, afunga imyaka 30 z'urubusa, ariko amaze gupfungurwa abana nabo mu mahoro. Umunsi wa 28 Myandagaro wageze imigambwe 13 ari imaze gusinya, nubwo 6 yavyanse nticabujije ko amasezerano y'amahoro aterwa ku mukono kwigenekerezo rya 28 Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2000. Isango Nelson Mandela yari yihaye. Nelson Mandela yabona ko Leonce Ngendakumana yararongoye inama nshinga amateka, ari we yotwara ikiringo c'imfata kibanza, ariko imigambwe ya G10 yaravyanse ahubwo ishira imbere President Buyoya. Kurundi ruhande imigambwe G7 yashize imbere Domitien Ndayizeye, bakomeje kutumvikana, ariko kubera Mandela baratinda barahuza, bumvikana ko muri iki kiringo c'imfata kibanza President Buyoya azotwara amezi 18, Domitien Ndayizeye akabicegera ciwe, hanyuma Ndayizeye akaba president muri ayandi mezi 18 yarasigaye muri iki kiringo c'imfata kibanza cyari cyategekanijwe. Kwigenekerezo rya 30 Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2003 ni ikiringo ca mbere c'intwaro mfata kibanza cyari cyahawe President Buyoya carangira. Domitien Ndayizeye yaciye arahira kuri uyo munsi ababaye President Girindwi wa Republika y'u Burundi. Jewe Domitien Ndayizeye umukuru w'igihugu c'u Burundi, ndarahiye imbere y'abarundi bose bo bene igihugu ko ntazodohoka ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa nshingiro mfata kibanza n'ayandi mabwirizwa.
mu gice cya kabiri cy'iyi video tuzogaruka ku ntwaro yiwe n'uruhara yagize mu ishigwa mu ngiro ry'amasezerano yo guhagarika intambara, amasezerano yasinywe hagati ya leta y'imfata kibanze yarirongoye na Domitien Ndayizeye n'umuhari wa Gwana CNDD-FDD wari urongowe na Petero Nkurunziza. Kugira rero ntuzohombe bikurikira, raba ko wafyonze subscribe kuri YouTube na follow kuri Facebook.